uje acashika sambura ivyo uwundi yari imbere yiwe yagize nkamubaza ngo warugejeje ngo objectif yari yihe warugeze n'intebe yahora yicara akabaza kwirandura akayikura. Bane b'Imana twebwe twishimikize ijambo ry'Imana tuzi ko turi mu isezerano. Umuntu ari mu isezerano ntigera ajugumira ntiyihebura. Umuntu ari mu isezerano arazi ko rizoshika kuko isezerano rimaze kuza. Nk'ubu nitwaba twaramaze kubona ingene Burundi bwo mu 2030 buzoba bumeze, nawe utabuki harura bandanye ugashikaya kuko wowe usigiye intambwe uwundi agacaza akabandanirizago. Hari nk'ibintu nabonye byatumye Burundi budatera imbere. Uje acashika sambura ivyo uwundi yari imbere yiwe yagize nkamubaza ngo warugejeje ngo objectif yari yihe warugeze n'intebe yahora yicara akabaza kwirandura akayikura agacaje kwita kwiyarara. Urumva ayo mahera duhomvye ajya mahera guze ijya biro shasha yari kugira iki kuzana ikindi kintu gishasha ciza. Ivyo nivyo bituma dudatera imbere. Dushaka kuguma dusambura uyu ntaco yaramaze ndabisambuye vyose. Rero tugume tubona yuko hari inzira Imana yaciye, iyo nzira tuyibungabunge. Nikijya nama mvuga ntukarekure iciza wafashe. Mumeye ko Imana yasezeranye gitegerezwa gushika, ariko utegerezwa gukora ikintu nawe rirashika. Mugabo utegerezwa gukora ikintu wase ugikora hari umutego gushike ukurindiriye uravyonona ryasezerano. Tuba abantu twigire ezema atangorane nimwe. Je marabwira abantu baguvye bagabo vyuve aha tukaka kugenda iryazirija mu 2060 tugasamara tukavyonona tukabitoba. Iyo nzira tukayitoba rikazoshikwa ko n'umwuzukuruza w'umwuzukuru wawe. Mwumva rigara kugira tuzarushika mu Burundi burya tubona mu 2060 tubivyonze tukagufata iyo ntaho tuzobona umwuzukuruza w'umwuzukuru nibazohabona.